Dongeye ndabahaye ikaze mwebwe mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu mutwumviriza ngakuri no monesha kure yacu ana yanyu ya Burundi News TV. Nitekana umunezero kongera gusubira kubana namwe kubatwumviriza mu makuru tubandanya kwategura ndetse no kubashikiriza ariko aravugwa mu mutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi. Twibanda ko yari karavugwa ngaha mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mw'isi. Ikaze mu makuru ariko aravugwa muri uno mwanya. Turi kwa kane igenekerezo rya 27 Ruhuma 2025. Dore ingingo nkuru tugiye kugaruka muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Amakuru yihuta cane akomeje kugenda aravugwa, harakomeje kujya hagaragara ibyavugiwe canga se ibyabaye hagati ya President Evariste Ndayishimiye ndetse n'umukuru w'igihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo President Félix Tshisekedi Chilombo mu nyuma y'ibiganiro baragiranye kuwa Mungu nyine uheze. Ibiganiro byarabereye mu ibanga ndetse n'urugendo rwarabereye mu ibanga ubwo Evariste Ndayishimiye yaraherezwaga indege ikamushikana ku kibuga mpuzamahanga cy'indege Canjiri Kinshasa agaca araganira na President Félix Tshisekedi Chilombo. Amakuru yihuta cane aravuga yuko abo bategetsi bombi basanzwe yarafatanye mu mugongo mu ngwano barimo yo guhangana n'umuhari wa MTC nkuko biboneka. Biravuga ko barafashe umwanzuro wo guteza ingwano mu gihugu cibanyi c'u Rwanda nkuko bigaragara, aho bivuga yuko abo bategetsi bombi bo barafashe ingingo yo kutanguza kuzogaba ibitero bishasha ku gihugu cibanyi c'u Rwanda mu nyuma yuko bavuga yuko u Rwanda ari rwo gwaba ruriko ruragaye ibitero muri Kongo ndetse n'ingabo z'u Burundi zikwa ziriko ziratikirira. Ibi ngo birakomeje kubabaza aba bategetsi ku buryo nabo rero ngo bifuza kududubanganya umutekano w'igihugu cibanyi c'u Rwanda. Yaba umutegetsi w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiriza u Rwanda ko gwaba ruriko ruragerageza guhungabanya umutekano wa Kongo ndetse no mu karere, ndetse ko gwaba ruriko rurategura ingwano nyene ku gihugu c'u Burundi ndetse na Kongo ikaba ivuga yuko nyene izi neza yuko igihugu cibanyi c'u Rwanda cyoba kigira uruhara nyene mu kugaba ibitero muri Kongo. Nyamara u Rwanda ibyo byose rurabihakana rukavuga yuko atashingiro bifise, ndetse u Rwanda rukavuga yuko ntacyo gukungukira muri izo ngwano, ahubwo rukavuga yuko nyine goshize imbaraga mu bikorwa bigendanye na cane no kugarukana amahoro n'umutekano, cyane ibikorwa nyine bigendanye no kuba hari gahunda ziremere cane zigendanye no gushyiraho ingamba z'ubwirinzi zarashizwe ku mipaka irahuza u Rwanda n'ibindi bihugu nkuko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga. Amakuru yihuta cane yama aradushikira cange amakuru akomeza kugenda atugeraho akaba avuga yuko leta y'u Rwanda nayo izi neza ikoresheje ubutasi bwayo yuko nyine haba hariko bamwe bariko barategura kuzogaba ibitero nyene, ariko kandi ikavuga yuko yiteguriye gukora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo ibashe kuba yohangana nyine n'ibyo bitero. Ni mu gihe rero amakuru avuga yuko hashobora kwaduka ingwano irahuriyemo n'akarere kose, mu gihe hari ibihugu bimwe na bimwe byo bishigikiye Kongo, ibindi bikaba bishigikiye igihugu cibanyi c'u Rwanda. Kugeza ubu ngubu nyine ku ruhande rw'u Rwanda bavuga yuko biteguye guhangana n'uwari we wese. Ni mu gihe Burundi nabwo buvuga yuko uzibesha akaba yorasa mu Burundi bazomuvugutira umuti, ubundi bakavuga yuko bazoca baramurasa. Evariste Ndayishimiye we yarivugiye yuko mu gihe yogwana n'igihugu cibanyi c'u Rwanda byotwara nyine amasaha 2 gusa ingwano akaba arayishoje. Nyamara bakurikiranira hafi imyubakire y'igisirikare c'u Burundi n'ic'u Rwanda bavuga yuko u Rwanda rwarashize ingufu mu iterambere no mu bindi bikorwa bimwe na bimwe, ariko kandi byogera ku bikorwa byo kubaka inzego nkuru z'umutekano bikaba nyine bagashiramo ingufu z'umurengera. Mu gihe mu ruhande rw'u Burundi bivugwa yuko rero ibikoresho bya gisoda bafise ibyinshi byoba nyine byarasizwe biguzwe na Bagaza, ariko kandi amakuru adusumira muri aka kanya akaba avuga yuko mu Burundi baba ariko baracira ibikoresho bishasha bishobora kwifashishwa mu ngwano, akaba ari nayo mpamvu abategetsi bombi baba baraherutse guhura kugira ngo bagire ibyo babivugamo, ariko kandi baraganire no ku bindi bimwe na bimwe. Turaza kugaruka muri kino kiganiro cyacu, turagaruka ku buryo rero u Burundi, ingabo z'u Burundi ndetse n'iza Kongo n'abazarendo bakomeje gukora defense, bakomeje kubaka amapozisiyo yabo ya gisoda mu gisagara ca Uvira, ndetse turanababwira uburyo rero Buramatari wa Kivu y'Amajyepfo Jean Jacques Purusi ariko arategekera mu gisagara ca Uvira
nkuko byamaze gutangazwa ndetse n'ibiro bya Perezida Tshisekedi byabimutegeretse. Mwaramutse neza cange mwiriwe abanywanyi b'ibiganiro byacu mwese ndabahaye ikaze kuri mwebwe mubana natwe 5 kuri 5. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze n'abahaye mwiriwe ko batwumviza muri nga mu Burundi abari mu gisagara ca Bujumbura nyine mwese ndabahaye ikaze cyane. Ndabahaye ikaze mwebwe mwese ko batwumviriza muherereye mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, na cane abatwumviriza muherereye ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, abari mu ntara zimwe na zimwe zo Burundi, abari mu makaritsiye, ama province no mu bisagara bimwe na bimwe n'imicungararo yabyo, mwese ndabifuriza kumererwa neza cyane ndetse ndanabahaye ikaze kuri mwebwe mwese kandi mubandanya mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu muri mu gihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda, bari muri Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, abari muri Kenya, Tanzania, Uganda ndetse n'ahandi, abari hirya no hino mu isi ndabaye ikaze. Cyonda kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5, ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Ikaze kuri mwebwe mwese nyine amakuru tuyatangurire nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi, ariko twitsa ku ruzinduko rw'ibanga rwarakozwe mu ibanga rikomeye cyane na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Perezida w'u Burundi nyene General Major Evariste Ndayishimiye kwa Mungu nyene yaragiriye uruzinduko rwa rwihishwa Kinshasa ni muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Yaba Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye canga RDC nta numwe yarigeze avuga ku by'ugo ruzinduko. Hawo umuvugizi w'ibiro bikuru by'igihugu bya Perezida w'u Burundi yitwa Gatoni, ndetse no Tina Salama avugira Tshisekedi, nta numwe yigeze agira ibyo avuga nyine kubigendanye n'urwo rugamba canga se kubigendanye n'urwo ruzinduko. Bivugwa ko abategetsi baba barahuye mu ibanga rikomeye cyane, ariko kandi baravuga yuko atawutwika inzu ngahisha umwotsi, ibyabo byaraje kumenyekana. Bivugwa ko rero abo bategetsi babazwa no kuba mu Rwanda hoba hari amahoro n'ituze ndetse n'umutekano mu gihe mu bihugu byabo hakomeje kugenda hagaragara imyivumbagatanyo, hakaba hakomeje kugenda hagaragara indyane za politike ndetse n'izo mu mutekano. Ibi byose bikaba byarabahuje mu rwego kugira ngo barabira hamwe ingene badudubanga umutekano w'igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda, ndetse bakaba baravuze yuko bagomba kuzotanguza umugambi wo kugaba ibitero muri icyo gihugu. Bivuga ko kandi aba bategetsi baba barasanze ari igisubizo cyiza kuba bafata gahunda yo kugaba ibitero nyine muri icyo gihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda, mu rwego rwo kugira ngo nyine imbaraga nabo babasha gushira mu ngwano yo muri Congo bazikoresha bari kubarahangana n'ibyo bitero, bityo ingwano za Congo zikaza zahagarara, ndetse n'umugambi w'uko M23 ishobora kuba yo kwinjira mu Burundi nk'uko bigaragazwa n'abategetsi b'u Burundi, uwo mugambi ukaba uhagarara. Ibi ngo bibona nk'igisubizo cyohagarika intambara muri Republika Rusange ya Congo, aho bivuga ko nyine badashobora kuganira n'umuhari wa M23. Aya ni amajambo maze igihe arakoreshwa cyangwa se aratangazwa n'abategetsi muri icyo gihugu, nk'uko bikomeza kugenda bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Amakuru yihuta cyane akaba ariko arasigura ndetse aranagaragaza ingene ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera. U Rwanda ruvuga yuko rwiteguye kuzohangana n'uwari we wese uzibeshya akaba yorusubiza muri kahise rwaciyemo, aho bavuga yuko nyine biteguye kuzohangana neza nk'uko bigaragara. Ni mu gihe ku ruhande rw'u Burundi nabo bavuga yuko mu gihe baba bahanganye n'igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda byo twara amasaha ashika muri 2, nyamara nubwo bavuga gutyo umuhari wa M23 warabananiye, dore ko rero basanzwe bararungitse batero zishika muri 16, aho bivuga ko abasoda barenga 10,000 b'abarundi babarizwa ku butaka bwa Congo. Ariko kandi witegereje neza usanga ari nabo bagize ibibazo byinshi birimo no kwatakariza ubuzima ndetse no kwamagarira benshi cyane nk'uko bigaragara. Nubwo byagizwe ibanga, umwe mu bakora ku kibuga cy'indege cya Njiri yarabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza AFP ko Evariste Ndayishimiye yaravuye i Burundi aratwawe n'indege nto yari yohererejwe na Perezida Tshisekedi, ariko birakogwa mu ibanga rikomeye kuko rero atamodoka zo kumuherekeza yigeze ahabwa canga se izaturutse i Burundi canga se ngabayobozi bo kumuherekeza nk'uko bisanzwe biramenyerewe, kuko umutegetsi yagiye mu kindi gihugu agira imiduga imuherekeza n'abaprotokole ndetse n'abajejwe umutekano. Nibwo bwa mbere Evariste Ndayishimiye ndetse na Tshisekedi bari bahuye kuva
kuva mu mpera z'ukwezi guheze ubwo umuhari M23 wigaruriraga ibice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye birimo nka Kivu y'amajyaruguru ndetse na Kivu y'amajyepfo harimo n'ibisagara biremere cyane birimo nka Goma na Bukavu nyuma yo kwirukanamo ingabo zirimo nyinshi cyane z'u Burundi ndetse n'ingabo za Kongo nkuko byoma bigaragara. Umwe mu bayobozi baremere cyane u Burundi yaratangaje ko nyine bari abaperezida bombi bamaze igihe kibarirwa mu isaha baraganira ku kibuga cy'indege cya Njiri i Kinshasa. Bivuga ko baba baranzuye imigambi imwe n'imwe irimo gukomeza ubufatanye mu guhangana n'umuhari wa M23 ndetse bakaba baremeje neza ko Bwana Tshisekedi atazigera na rimwe yinjira muri gahunda z'ibiganiro nk'uko bigaragara, aho gushika uno mwanya biboneka yuko nyine gahunda z'ibiganiro zo zaramaze gukugwaho, ahubwo Burundi bushobora gukomeza kurungika abasoda ndetse n'imbonera kure muri Kongo nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Amakuru kandi akomeza kugenda nyine adusumira canga amatwi adusumira akaba avuga yuko nyine baranahisemo kandi uburyo bagomba gukomeza kurinda igisagara ca Buvira. Bivuga ko kandi Burundi bwasabwe gukomeza kurungika abasirikare mu rwego kugira ngo intambara itegerera Buvira cane. Ni mu gihe binavuga ko kandi Bwana Tshisekedi yoba yaraganiriye na Evariste Ndayishimiye, ubwo Evariste Ndayishimiye yamubazaga ingene abasirikare biyo batana urugamba aba Barundi, ariko bavuga yuko baraza gutanga amategeko mashasha. Kugeza ubu ngubu ibihugu birimo nka Afrika y'Epfo ndetse na Malawi na Tanzania byaratanguye imigambi yo kuvana abasirikare babyo muri Kongo, ariko kandi Burundi bwo nibushaka kuhavana abasirikare babwo. Ibi biraboneka yuko nyine ari akamaramaza. Uyu Yunzemo ati baranaganiriye ku biteye impungenge bibera mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no ku cyo bagomba gukora mu minsi iri imbere, mu gihe Abarundi bama bariko barashubwo bavuga yuko intambara ishobora kuba yobashikana nga mu Burundi. Umwe mu basirikare bakuru yaratangaje ko umuburo wa Evariste Ndayishimiye ndetse na Tshisekedi nanone wari mu rwego rwo koroshya ibitumvikanwaho ku bigendanye n'imikoranire hagati y'ingabo za RDC ndetse n'iz'u Burundi yarabaye ikibazo mu gihe cy'imirwano imaze imisi yisakiranya n'ingabo za M23. Kuva 2023 Burundi burafise batayo zishika muri 16 muri Kongo nyene, akaba ari ingabo zirenga ibihumbi 10 zaroherejwe gufasha FARDC mu ntambara imaze imyaka irenga 3 ihanganyemo na M23. Bwana Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye barahuye mu gihe hari amakuru avuga ko Uburundi bwatangiye gucyura ingabo zabwo, nubwo rero igisirikare cy'u Burundi kihakana ayo makuru binyuze mu muvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi Brigadier General Gaspard Baratuza. Ingabo z'u Burundi zarakunze gushinza ingabo za RDC zizwe nka FARDC guhunga urugamba M23 itaranaza ibyakunze gutuma abasirikare b'u Burundi nyine bicirwa muri no ntambara ku rugero rudasanzwe. Nubwo bihagaze gutya ndetse aya makuru akaba akomeje kugenda avugwa gutya, abategetsi bagiye batandukanye bakaba bakomeza kugenda bashimangira ndetse banagaragaza neza yuko bateye impungenge n'intambara ishobora gushikira u Burundi. Icyakora bivuga ko imigambi y'abategetsi yaba yaranze yuko bagomba kuzotanguza ibitero bishasha ndetse ibitero bizinjirira mu shamba rya Kibira, ndetse ibitero byabo bikazakomereza no mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Aho amakuru yama aradushikira akaba avuga yuko bazinjira muri Nyungwe bagaba ibitero. Icyakora bivuga ko ku ruhande rw'u Rwanda nabo bafite ubwirinzi ndetse bafite n'amatohoza aremere cyane abavuga uburyo nyine ingwano ishobora kuba yakwaduka gutyo. Imigambi igendanye no gukingira Burundi rero biravugwa yuko Bwana Evariste Ndayishimiye yoba yarasabye yuko nyene abategetsi bagiye batandukanye ba Kongo bagoma mu gisagara ca Uvira bakarika guhunga. Iyo bahunze rero ngo n'abandi basirikare nabo baca bahunga, bigatuma umuhari wa M23 wigarurira ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye mu buryo byoroshye. Ibi nibyo byatumye Bwana Tshisekedi ategeka buramatari wa Kivu y'amajyepfo yuko aguma muri kino gice nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga.
Buramatari w'intara Kivu y'Amajyepfo muri Republika Rusange ya Kongo yaratangaje ko akorera Uvira, kandi ibiro vya perezida w'icyo gihugu ca Kongo nyine biravuga ko perezida Tshisekedi yaramutegetse gukomeza gutegekera muri uyu mujyi wa Uvira nkuko bigaragara. Buramatari Jean Jacques Plus kwa gatatu yarakiriwe na perezida Tshisekedi ikinshasa mu biro bye. Ni mu nyuma y'uko rero mu ndwi hafi ebyiri ziheze Plus n'abamufashaga gutegeka intara Kivu y'Amajyepfo nyine barahunze ugusatira kwa MTSR bakava muri Bukavu, umugwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyepfo. Mu butumwa yaratangaje, Plus usanzwe ari umwarimu muri za kaminuza yaravuze yuko ubu ngubu bakorera Uvira mu gihe bategereje ko babasha gusubirana intara yose. Kuva Bukavu yafatwa na MTSR, umujyi wa Uvira waranzwemo umutekano muke cyane. Abahatuye baravuga yuko watewe n'imirwano hagati y'ingabo za leta zahahungiye zivuye i Bukavu ndetse n'abagwanyi ba Wazalendo zasanze nyine muri uyu mujyi bagashaka nyine kwambura intwaro ingabo bazishinza nyine guta urugamba. Mu ndwi iheze kandi ubwo MTSR nyine wamanuka gugafata umujyi nyine muto wa Kamanyora uri hafi y'umupaka wa EDC Burundi ndetse n'u Rwanda. Ibintu byarushijeho kumera nabi ndetse abanyagihugu benshi baca barahunga nkuko bigaragara. Amashusho amwe namwe agaragaza ingabo za leta na bamwe mu bategetsi burira ubwato, bivuga ko rero barahungiye i Crimea. Umujyi nawo rero uri ku kiyaga ca Tanganyika, ni mu ntara ya Tanganyika nkuko bigaragara. Abanyagihugu babarirwa mu bihumbi na za mirongo bo barahungiye hakurya mu Burundi. Hagati aho ntibyari bizwi neza niba guverineri canke Buramatari Plus yaragumye Uvira canga se nawe yarahunze, kugeza mu ijoro rya kenyine yemeza ko akorera Uvira. Ibyo abamenyesha makuru ntibabashije kuba bo bigenzura mu buryo bwuzuye canga se mu buryo bwigenga. Aimable Mugeyo, munyagihugu uri Uvira, yarabwiye itorokanyirizo ryacu rya Burundi News TV ko kuri yo wa kane ko rero muri iyi minsi iheze umujyi urimo ibibazo, ariko ndetse ko ibikorwa by'ubuzima busanzwe byongeye gutangura gukomeza. Ati hano niho rero bashyize guverinoma y'intara Kivu y'Amajyepfo. Yongeraho ati ubu haratuje, ibintu biratuje, amasasu ntarongera kuvuga, ariko abantu baravuye muri gereza n'ubu rero baragenda biba banyaga abantu. Uyu munsi harabyutse neza, Abazalendo barahari, abarundi baraje, abasirikare b'abarundi bari hano. Ntabwo rero turamenya ikiza gukurikiraho, no kubona uko rero bucya bukira nkuko bigaragara dugaca turabyuka. Abatuye Uvira rero baravuga yuko umuhari wa MTSR uvuye Kamanyora rero wahagaze ahitwa Katogota. Kamanyora rero hafi ya Sange, mu birometero bishika muri 50 uvuye ku gisagara ca Uvira. Kongerero nyine zitandukanye muri Kivu ya ruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo hari ingwano mu ndwi iheze nkuko bigaragara. Mu cyumweru giheze ubu rero haragiye gushira hafi indwi hari agahenge nta kurasa gukomeye cyane kuri koko haravuga. Kinshasa, ONU ndetse n'ibihugu by'Iburengerazuba birashinza u Rwanda kohereza ingabo ibihumbi gufasha umwari wa MTSR muri intambara, ndetse bimwe rero muri ivyo bihugu nka Amerika, Bubiligi, Bwongereza byaratanguye ibihano ku Rwanda. Kigali yaragiye ihakana gufatikanya n'umwari wa MTSR ko ahubwo yarafashe ingingo zo kurinda imbibi z'u Rwanda, igashinza Kinshasa ko ingabo zayo zifatanya n'umwari FDL urwanya ubutegetsi bwa Kigali. Kandi ibyo Kinshasa nk'ibisanzwe, Kinshasa nayo ibyo ngibyo yarabihakanye. Mu itangazo ryayo ryo kwa kabiri nijoro umuhari AFC canke MTSR iravuga yuko kugira ngo baherera amahirwe ibiganiro by'akarere by'amahoro nyine by'amahoro rero harimo kubahiriza agahenge kasabwe n'abategetsi b'akarere mu ntango z'uku kwezi kwa Ruhuhuma. Ubwo rero ubwo busabere nyine bugashimangirwa n'abagaba b'ingabo z'ibihugu by'akarere barateranye mu mpera z'indwi iheze. MTSR irashinze uruhande rwa leta n'abafatanyabikorwa canke n'abafasha narwo rero kuba ubu ngubu barimo kwitegura intambara yeruye bisuganyiriza mu duce tw'ikibaya ca Rusizi, Warikare, Masisi ndetse na Rubero. Uruhande rwa leta narwo rero kandi rurashinza AFC canke MTSR kuba irimo gushyira mu barwanyi nyine barwo ku ngufu rero urubyiruko rurimo rero n'abana mu bice bagenzura kugira ngo bakomeze intambara nkuko bigaragara.
bigaragara. Hagati aho kandi radio RFI n'ubundi y'Abafaransa iravuga yuko nubwo byaravuzwe mbere ko ingabo z'u Burundi zaravuye muri RDC ubu ngubu ziboneka cane mu bice byinshi ku muhanda uzwi nka route nationale numero 5 werekeza Uvira uvuye Kamanyora. RFI radio mpuzamahanga y'Abafaransa iravuga yuko izo ngabo z'u Burundi zirimo bamwe rero mu bavuye Bukavu nyuma y'uko rero hafashwe na MTSR n'abandi bashya baroherejwe baravuye i Burundi, ikongera ko rero intego ari ukubuza ko rero Uvira ifatwa na FC Cange na MTSR nkuko bigaragara. Abategetsi b'u Burundi baravuga ko bohereje ingabo zabo nyine muri RDC ku masezerano baragiranye n'abategetsi ba Kongo yo gufashanya mu bya gisirikare. Abategetsi b'ibihugu bitandukanye ndetse n'imiryango y'ibihugu byo mu karere baravuga ko nta gisubizo ca gisirikare kizoboneka muri intambara, bagasaba ko rero hobaho ibiganiro by'amahoro byatumiwemo rero n'umutwe wa MTSR. Perezida Tshisekedi asubiramwo kenshi ko atazaganira na MTSR yita igikoresho cy'u Rwanda, ko ahubwo ahitamo rero kuganira n'umukoresha wabo avuga ko ari u Rwanda. Muri iki cyumweru nyine haratangajwe abahuza bashya muri intambara: Uhuru Kenyatta wazarongoye Kenya ndetse n'uwitwa Obasanjo warongoye Nigeria ndetse n'uwitwa Desiange Bose warongoye Ethiopia baragiye guhuriza hamwe rero ibyari biganiro bya Nairobi ndetse na Rwanda, ndetse bagatanguza indi nzira yo gushaka igisubizo cy'icyo kibazo mu nzira y'ibiganiro nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Izi ntambara zirakomeje gufata intera mu gihe ibintu bikomeje guhindura isura, ndetse abategetsi bagiye batandukanye mu karere baravuga ko intambara ishobora kuzovamo iy'akarere. Mbashimire, tugaruke mu kanya.